Ndabaramukije neza inshuti bagenzi. Akanwa kawe kararema kandi ivyo uvugisha akarimi kawe bitebe bitebuka uzobiryako. Twiye kuvuga neza, twiye kuvuga ivyiza no kubona ivyiza, twirinde kuvuma ahubwo duhezagire. Waruzi ko ivyo uvugisha akanwa kawe uba uri kurabirema uburyo uzobibona canke ukabibamo? Mw'ijambo ry'Imana haranditswe ngo urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'ururimi, kandi abarukunda bazorya ivyo rwamye. Tubisanga mu gitabo c'Imigani igice ca 18 ku murongo wa 21 abasoma igitabo c'Imana Bibiliya. Turinde akanwa kacu imvugo itubaka, amajambo ataremera ivyizigiro canke ubuzima uwuyabwiwe. Tuvugane ubwenge kandi tunazirikane ivyo tuvuga tuniyumviriza, ntube uwuvuga kugira ngo uvuge gusa. Akanwa kawe canke akanwa kanje tukamenyereze kandi tukigishe kuvuga ivyiza, naho amaso yoba atwereka bibi cane bitandukanye n'ivyo twari dukwiye kubona. Tuvuga ivyo umutima wizeye kandi wifuza kubona. Ni urugamba rwa buri wese akwiye kugwana, kandi ntigoroshe, vyinshi niho bizanana. Ndibuka igihe kimwe amajambo nabwiye umuvyeyi wanje papa hari mu mwaka wa 2017, ambajije igituma ndiko ndakora ibikorwa sanzwe nkora no musi mu buzima bwa misi yose. Yarambajije impamvu ntoja gusaba akazi nk'abandi ahantu yita heza, nkaronka ico nkora we yita ciza gusumba ivyo yabona ndiko ndakora ico gihe, ko vyasa naho atabibona neza. Kandi naje mu bigaragara vyari ivyo kabisa, kuko umuvyeyi wese aba afitiye impuhwe umwana wiwe kandi amwifuriza gutera imbere. Ariko inyishu namuhaye ndayibuka neza, nanje sinumva kandi sinabona n'ivyo nohagararako mu biboneka ngo ndabivuge. Ariko ndemeza ko amajambo yacu tuvugisha akanwa tuyizeye mu mutima aturemera kubona ivyo twavuze bicika ukuri. Kuko uno munsi ku bice bishobora kuba birenga 50% yarabibonye, kandi nanje ubwanje ndavyemeza. Nta jambo rizima ribura kuzana ubuzima, nta jambo rizima ushobora kuvuga ririha gucika mu gihe kanaka ukuri. N'uyu munsi ndizera ko n'ibindi bikiza, ndacagwanira kubibona, ukwatura ku munsi ku munsi ivyizigiro mfise muri jewe, ivyo natanguranye ico gihe ca 2017 hari akiri mu ntango z'ibikorwa ndi muno munsi. Ico gituma nshaka gutera intege nawe wowe babwiye ikintu kibi kikakwica mu mutwe, kikakwica mu mutima, kikakwica ukuntu mu buzima bwawe ukumva umenga uriyase. Ndakwibutsa ko ububasha bw'ubuzima buri mu kanwa kawe, nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubwiye hejuru. Rero ibwire ivyiza wifuza gushikako, iyatureko amajambo meza, ikunde uko umeze, wibwire ko uri mwiza. Ushobora kuba bakubwiye ko uri mubi, wibwire ko uremye mu buryo bw'igitangaza, hama uhindure wewe uko wahora wibona. Wiyiteho, ugende nk'umuntu ahambaye, nk'umuntu adasanzwe, kuko uko wabwiwe ibiguca intege, jewe nje uno munsi kukubwira ibikuremera inkomezi zo kunesha ibitandukanye vyinshi n'ivyo wabwiwe. Wame uvyiyibutsa uko bukeye buri gitondo. Ndayifurije ibihe vyiza, ukomeze kubona Imana ikugendere kandi igihundurira ibihe, ikuremera umunezero kuvuga ivyiza no kubona ivyiza. Yesu abahezagire cane, ibihe vyiza.